Of course, my name is Ami Pro the MC, The Electricity. Turi ni muri Pacha, ahejeje kubera conference de presse ya Nobela Film Launch, yateguwe na Buja Hit Company, iri kumwe na Now Creative, ndi kumwe na Creative Kuke ni bon. Ni bon cyane. Meze neza. Yeah, ndashima. Turi muri Pacha, tuvuye muri conference de presse mwari mwateguye yo ku launchinga film yitwa Nobela izoba ku munsi wa gatanu hano nyene kuri Pacha aho turi kubera iki Nobela ni film mwakoze mu ntumbero yi. Ni film Nobela tugomba gushira ku mugaragaro. Ni film ivuga ku bintu twama twabaye mu misi yose cyane cyane mu bintu bijanye n'ibintu bijanye n'ingo especially. Ni film ivuga ku bibazo twama twahuye nabyo, ivyo tubona n'ivyo tutabona biba biri inyuma y'ingo. So turamenyera abantu benshi bakina filme zihagaze ku rukundo, basanga urukundo ni presque vya bindi nyene twama twabonye, bimwe nyene twama twibonera natwe ubwacu amaso mu yandi, canke bimwe twama twabonye cyane mu yandi mareresi abandi bantu bama bateguye. Kubwe rero filme yacu ntihagaze ku rukundo, ahubwo ihagaze mu bintu duhura navyo make bitwikira iterambere mu ngo no hanze y'ingo tuba tubayemo. Filme ihagaze muri make mu bibazo nkuko nabibasiguriye by'ingo, aho usanga like jewe ndafashe decision yo kubana n'umuntu, hakaza uwundi muntu avuye mu bindi bintu hakaza kubyitamo ku wundi mwanya, ikaba ifise ikindi cyo kuvuga like kuregreta ikintu uba warakoze intentionally, ikintu uba warakoze uvuga ati ikintu genda gikoze ndagishaka nta ngaruka gishobora kuntera, hanyuma mu minsi mikenya ukaca wigarukako kaza kuvuga ati ubu cya kintu hagezaho kandi subira kugikenera, reka ngende ndakirabe. Kwa kundi uza kuvuga ati sinzi umugani bavuga mu Kirundi tiwanga kugarura imene ikiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo, uri kurumva. So ni muri genre y'ibintu nk'ibyo, kandi akabamo n'akantu ko kuvuga ati ama malchance, imigisha mibi duhura nayo mu buzima cyane cyane mu mariage, après mariage ibintu biboneka tubamwo nibitaboneka bibi bigenda byibonekeza inyuma. Nivyo rero twagerageje turabiraba, turabizana, turabibegereza kugira ngo mu bintu tuza duhura navyo biba bidakunda yuko tubisohora ngo babimenye, umuntu wese ashobora kuzohora bavuga ati je iki kintu kweri ndakibayemwo, iki igenera kibayemwo ndakivamwo guca. Muri make niho filme yose en general ihagaze, manake ni bibazo bigenda biba après mariage. Eske wewe uwo mubanye kugira mubane imbere yaho hipashijiki, eske vyateguye gute, vyatanguye gute, n'ababirimo deja babayeho gute? Urumva ico nico kintu nyamukuru tuzoba turiko turereka abantu kugira ngo umuntu wese azogende yisanga peut-être ahantu hagaze. Tugende dufashanya gutezana imbere muri rusangi. Filme ni ku munsi wa gatanu ni muri Pacha, ibiteguwe gute kwinjira n'umwana mwiza just yatumiwe bande nta muntu n'umwe yakumiriwe. Twe twashize ko gusa frais d'entrée kwinjira ni 50 kuba doza kuri uyo munsi kuri entrée kuyarihirayo uzobizumwo kuri tike nk'uyo munsi cyangwa cyo gushika kuwa kane, itike ukabuyiguze ibihumbi 200 uri umwe, kandi ukazokwinjira ukazokwicara cyo kimwe n'abandi. Alors merci beaucoup, uri kumwe na Shani Queen. My name is a classic jokes behind the camera. Wayiguze kare nuzoyigura ku muryango umwanya wose story na nyene story zose wazumvise kuyigura kare twashatse kugira ngo abantu ntazocikwe n'ibirori, kandi baba profite kuronye ku giciro gitonye kuko urumva ni bonus. Ari couple naho twavuze yuko boriha 30 urishi 30 naho nyine ni sawa, nico kimwe n'uzori 50 ku munsi wa entrée urumva. Kandi rero twifuza yuko burya abantu baze kudushigikira, burya uje kuri ivyo 20 canke ivyo 50
uzobushigikiye industry harimo kuryoherwa hajya kuko uburyo twateguye organisation yabyo harimo kwifotoza amafoto hajya wifuje kwifotoza n'abastare ivyo urabirekuriwe hajya kuri entre ushobora gusaba mu star wari we wese canke nde wari we wese ati je ndifuza kwifotozana nawe kuri red carpet mugahagarara hajya mukifotoza amafoto ya souvenir ati jewe naraparticipe mu kintu kanaka bikiniki kuko you never know ntushobora kumenya aho ibintu tuba dukora aho bigera sasa rero naho wogenda par exemple ukagenda nko mu gihugu kanaka ukaza gusanga filme yarakartonyeyo ukavuga yuko heraba amafoto jewe naraparticipe muri filme kanaka araba nari foto je wanashaka nabo bastare so you never know mu Burundi twega ibi bintu nitwe tubifata minenego okay kuri red carpet gucako buje n'ibintu by'icubahiro cyane ni ibintu by'icubahiro nk'ubu jewe ndareva kuzoja gupasa muri red carpet ya lancement ya filme ya Van Vika wanashaka tuje kure za Hollywood nanje nzoze ngaha mu Burundi ndabereka ati raba nara participe muri filme muri lancement officiel narafashe n'amafoto raba ndi kuri red carpet ahantu hahonyoye umustar kanaka mu bisanzwe abarundi nitwe tutamenye bujya kamaro ko guca kuri red carpet kwifotoza kuri ya board ya red carpet n'abastare batandukanye so urumva ni souvenir urumva nanje narari ikirori n'umuntu kanaka twaricaranye ahantu kanaka raba n'amafoto aha narindi niho yarari raba nguyu niho yarari urumva ibyo bintu abarundi bo batabitahura so nukuri hayo mafaranga ukavuga ati nanje ndagiye kujya ikirori n'abastare kanaka ko you never know iyi filme turiko twamamaza muri ubu buryo ntushobora kwibaza ni hehe izoshika muri make bari bakwiye gusidukana niyo nka bakaza kudushigikira bigire byogira ikintu kinini cyane bifashije n'igihugu cyacu cyose muri make yes nuko uyo ni creative ariko kuke gukoresha abaririmbyi se kino coroshe bisaba uburyo bisaba umwanya ndashaka umbwire ni yahe target ufise kuri no filme Nobela urategekanya kugurisha film nimba utegekanya kugurisha film izogurishwa gute umuntu azoyisanga he iyi filme turafise ibintu turiko turayirukiramwo mu bihugu byo hanze batubujije ati banza mureke kuko twarabahaye ibyo badusavye like nk'amasenario kuyashira mu ndimi badusavye turashiramwo no kubarungikira trailer yayo official yayo byose twarabibahaye gusa icyo batubujije babaye baratubuza ati gushira filme ahantu hari hose hari public like nko kuyishira kuri YouTube cyo barakitubujije nayikoze bujya mu ntumbero ya filme kuyishira muri YouTube abarundi baryoherwa ariko mu nyuma byaje guhinduka filme candayibloka abazoyiraba nabazoshika ahantu tuzoba turiko turayi kuri pacha nibo bazoyibona sishobora kubagarantiza ndababwire ati abatazoyibona kuri pacha ngo umunsi exact ukurikira kuzosubira kuyibona ngo nuyu aho no bandababeshe cyo gituma nifuza yuko bifuza kubona the way inyuma y'imyaka 10 ntariko nkina filme na canke Big Fizzo inyuma y'umuziki yakinye filme abameze gute canke Shani Queen n'abandi wifuza kubabona uzoba ari uwo munsi wo kuri pacha kuko uyo munsi wo kuri pacha uzoba uri kumwe nabo guca sur place amaso mu yandi urumva muri make ndazi hazoba hariyo akantu kakabijya bazohabonera kuri uwo munsi kuri pacha ndagushimiye namwe ndabashimiye yes nuko don't miss the VIP night show ni ku munsi wa gatanu ngaha nyene muri pacha kwinjira mwumvise yuko ari amafaranga make uguze itike ku munsi wa evenement ni 50000 umuntu canke couple ni 50000 ariko uguze itike avant n'amafaranga ibihumbi 200 gusa ku ruhande rwa kabiri mwari kumwe na Silva of course my name is Ami Pro the MC